Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru tubashikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho turabahaye ikaze aho muri hose hari abadukurikira bari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Turamukije kandi abari ku mugabane wa Afurika mu gice c'ubumanuko, c'ubuseruko, c'uburengero hamwe n'uburaruko. Turamukije kandi abari imbere mu gihugu c'u Burundi. Mwese turabahaye ikaze. Aya makuru rero tubazaniye haraza kugaruka kuri byinshi biriko biratangazwa ndetse no mu matoza twabakoreye ukuri kucahitanye Gaby Bugaga kirabandanya akimenyekana. Uyu munsi rero mu itegeko muza gukurikira amakuru kandi arimwe amabanga menshi cyane mukaza kubyumviriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Reka dutangurire kuri ibi twoba duhejeje kumenya ku rupfu rwa Gaby Bugaga, ndetse hari umupolisi wo mu iperereza yagize byinshi atangaza ndetse akaba nawe yabitangaje nyegeje kugira ngo atamenyekana. Mwidondore we tukaza rero kuwuhisha kugira ngo atamenyekana. Mukaza gukurikira rero ingene hari umugambi ukomeye cyane wari wapanzwe wo guhitana Gaby Bugaga, ariko umugambi wari wapanzwe si wo wakoreshejwe. Amakuru menshi rero ahari nuko Gaby Bugaga yoba yagandaguye ahubwo atigeze akora isanganya ngabe ari ryo rimwica. Ku rundi ruhande na Pacifique Ninahazwe nawe avuga ko CNDD FDD yoba ikoresha umuntu ariko ngikamuhemba urupfu. Mu nkuru nawe ngaza gushira ahabona rero akaza gushira ahabona ibimenyetso byinshi byerekana ko Gaby Bugaga yoba yagandaguwe. Nabishira ahabona bidatevye mukaza kubironka kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Pacifique Ninahazwe rero akavuga ko hariho abarundi leta ya Ndayishimiye yihaye kwica, kunyuruza, kwangaza, gufunga, gutoteza mu buryo bwose. Yewe ngico cigwa bari bukimwereke nabi, nawe yisanze ari mu barundi bategerezwa kwicwa nabi. Nta wundi ni Gaby Bugaga. Matoza rero twabakoreye ndetse harabana na vie prive yiwe nkuko mugiye kubikurikira imbere yuko tubagezaho ibyashikirijwe n'uwo mupolisi wo mu gisata c'iperereza. Gaby Bugaga rero murabizi neza ko yarari mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse ku munsi w'ejo baba barasohoye itangazo ryo kuremesha no kwihanganisha umuryango wabuze ndetse n'abagumyabanga. Ikindi nuko muri CNDD-FDD atamabanga menshi kandi akomeye yari sensible yigeze zezwa, yari gutuma ngabangamirwa n'inyungu z'umugambwe kugira ngo bo kwiyumvira kumwica. Ikindi Gaby Bugaga yari umudivorce, benshi bamuzi ko akunda inkumi nkuko bivugwa na benshi, ariko ivyo nk'umugabo ntaco bitwaye ndetse birashikira benshi. Hari amakuru avuga ko imbere yuko yicwa canke apfa, kuko bamwe ntibavyemeza, hari abantu bamubonye avuye mu nywero hari kumwe n'umukobwa bari bamaze iminsi bari kumwe ariko atazina ryiwe iryo baryagiye ahabona. Ico gihe rero ngakaba yarapfuye mu ijoro yavuye kureba match ya Real mu rukino rwari ko rurayihuza n'iyindi ekipe muri Champions League. Abamenyereye iby'imipira murabizi. Amakuru menshi rero haravuga ko Gaby Bugaga yoba agishwe. Hari umupolisi wo mu iperereza SNL boba bashize ahabona amabanga akomeye cyane. Gaby Bugaga rero ngo hari umugambi wari wategekanijwe wo kumwica, ariko ngo si wo boba warakoreshejwe bariko bamugandagura ubwo yapfuye ejo bundi ku igenekerezo za 15 shira wa 16 ndamukiza 2026. Harimwo abapolisi rero bavuga mu mpisho kandi binyegeje ko vyakozwe n'inzego z'iperereza SNL, bavuga ko arizo zonyene zishobora gukora igikorwa nk'ico zitabujijwe. Ariko ivyo navyo rero nkuko bariko babishikiriza, hari n'abandi bamenyesha amakuru bavuga ko hashobora kuba hariho n'imvo zijanye na politike canke ubutunzi, nko kuba umushikiranganje Gaby Bugaga yari yagiye ahakana imigambi imwe n'imwe yari igenewe kunyuruzwamwo amahera menshi. Politike rero ni gutyo ihera. Gaby Bugaga ntiyashoboye kubaho. Abanyagihugu rero ku munsi w'ejo biboneye umurambo wiwe canke ikiziga ciwe mu gitondo ca kare, bavuga ko ivyo babonye ari agahomerabunwa. Unaravye neza rero amasanamu
uko yoba ameze. Gaby Bugaga rero akaba yaragaragaye atabikomere afise ariko avyimbaganye n'imivyimba mu maso. Ivyo vyose rero bikaba vyemeza ko Gaby Bugaga ata kintu boba barakoresheje bamwica ahubwo baba baramunize. Chimamanda Moses nawe arazwi cane ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane urwa Facebook aho haboneka avuga no kuri politike y'u Burundi, nawe akemeza ko uyu mushikiranganje Gaby Bugaga atigeze yicwa n'umuduga ahubwo rero bikaba byarabaye inyuma yo kumuniga. Kenshi rero urasanga hari imodoka ikurikiye abategetsi rimwe abapolisi benshi ndetse bakaba badakunda kugenda bonyene cane cane mu masaha ya kare canke mu ya nijoro canke mu bibanza vyitaruye. Vyatumye rero benshi bibaza ukuntu Gaby Bugaga yashoboye kuboneka ari wenyene mu kibanza nk'ico atabarinze atana umushoferi mu masaha atamenyerewe. Hari n'andi makuru rero yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi harimo n'amasanamu n'amajwi yafashwe n'abanyagihugu bamwe bavuga ko hari ibimenyetso bishobora kwerekana ko atari isanganya risanzwe, ariko amakuru ntaremezwa n'inzego zibijejwe dore ko bo baba bararuciye bakarumira ntihagire ico batangaza bakaguma mu gacerere. Nyuma yaho rero umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima n'umukuru w'igihugu batangaje ko Gaby Bugaga yoba yarapfuye mu rupfu giturumbuka. Ivyo vyonyene rero nivyo biguma bishira abenegihugu mu bibazo bikomeye cane byo kwibazwa ngo Gaby Bugaga yoba yarazize iki. SOS Media Burundi yo itangaza vyinshi nido kuri urupfu rw'umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru Gaby Bugaga mu buryo buteye amakenga. Gaby Bugaga rero n'umushikiranganje yarajejwe kumenyesha amakuru yanahora ari n'umumenyesha amakuru yitavye Imana buryo budasiguritse neza mu ijoro ryo kuwa 15 ishuri 16 ndamukiza. Amwe mu masoko rero akavuga ko yahitwanwe n'impanuka y'imodoka. Imodoka ye ikaba yaratowe mu gitondo cyo kuwa 4 mu Rubirizi nyuma y'igisagara ca Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi, aho hari ibiro vy'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ubutegetsi bukuru mu murima w'ibigazi. Yari yagenwe muri ayo mabanga mu kwezi kwa Myandagaro 2025 na President Varisito Ndayishimiye, akaba yari n'umuntu azwi cane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ku bw'amakuru yegeranijwe rero aho yatowe, ikiziga c'uwo mushikiranganje cabonetse mu gitondo ca kare mu murima w'ibigazi uri mu Kivuga kwibarabara Bujumbura Bubanza hafi y'ishure lycée Maranatha rya Kivuga. Yari muri iyo modoka yiwe mu bwoko bwa Jeep, akaba ari Toyota Hilux 4 x4 nayo yari ihagaze muri ivyo bigazi. Abashitse rero bwa mbere babonye ibintu bidasiguritse. Umutwe we wari ku ruhande rw'ivora y'imodoka, urugi rw'ibamfu rwari rwuguruye kandi ukuguru kwiwe kw'ibubamfu kwari gusohotse inyuma y'imodoka. Amakuru rero ya mbere bo mu nzego za leta avuga ko ari isanganya ry'imodoka. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yatangaje kuri radio na televiziyo y'u Burundi ko umushikiranganje Bugaga yoba yitavye Imana hitangwe n'isanganya ry'imodokari, ariko rero ntiyavuze ko hari amatoza yimbitse y'ivyabaye yoba yatanguye. Ariko rero hari ibintu vyinshi bituma bibazwa ibibazo vyinshi, harimwo kuba atabamucengera ubuzima bari kumwe muri ico gihe, ikintu benshi rero babona ko kidasanzwe bisunzwe igihagararo yari afise muri leta. Rusiyabaniha yavuye i Bujumbura yashitse aha hatowe ico kiziga nk'igice c'isaha 3 z'igitondo kugira gitware, ico gihe rero kikaba cari muri ivyo bigazi. Mu gihe rero inzego za leta ziguma zivuga ko ari impanuka, hamwe mu masoko yegereye dosiye yabwiye SOS Media Burundi ko ashobora kuba habaye ubwicanyi bukomeye ariko bwayoberanijwe. Nk'uko ayo masoko abivuga rero umushikiranganje yoba yaravuye mu kibanza kiberamwo inkino ku mugoroba, akaba yategerezwa kuja kuraba bagenzi be mu bunywero. Bagenzi biwe boba baramurindiriye baramubura, bakemeza ko baramurondeye nyuma gato y'isaha 2 z'ijoro. Amasoko nyene akavuga ko bishoboka ko hoba harateguye iyo nkinamico mu buryo bwo kwerekana ko ari impanuka y'imodoka inyuma y'ukwicwa, kuko imodoka yabonetse iri mu bigazi ntawuremeza aya makuru mu buryo bwigenga gushika ubu. Urupfu rwa Gaby Bugaga rero bivuga ko yaratarashikana imyaka 50 nk'uko bamwe bamwegereye bivuga, rwatumye haba akababaro kenshi mu Burundi no mu Barundi baba mu mahanga. Amasanamu yiwe rero akaba yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi nyuma y'uko abanyagihugu babonye iyo modoka ari muri ivyo bigazi bashaka kumenya uwari muri iyo modoka. Batari bake rero bakavuga ko ari urupfu ruteye amakenga kandi rwabaye giturumbuka. Mu itangazo ryasohowe n'ishiramwe rikorera mu buhungiro ry'igiteka, ishiramwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rikorera mu buhungiro, akaba ryamenyesheje ko rihagaritswe umutima n'urwo rupfu rwabaye mu buryo budasiguritse neza. Icegeranyo cayo co gutabaza nimero 9/2026 riryamiriza ico ryise uburyo
bwicanyi ndengerabutungane bukorwa, rikavuga ko ryanditse abantu babiri, abantu 2248 batowe bapfuye mu kiringo c'imyaka 5 n'amezi 9, kenshi kakaba atanamatohoza yimbitse yakozwe. Iri teka rero rikaba rishimangira ko n'abategetsi bakingiwe cane bashobora gutorwa bapfuye mu buryo buteye amakenga imbere yuko haba amatohoza ayo ari yo yose. Iri teka igasaba ko hatanguzwa amatohoza yigenga kugira ngo abarundi n'amakungu bamenyeshwe imvo nyakuri z'urupfu rwa Gaby Bugaga. Mu kurangiza rero iri teka rirahuza umuryango w'umuhisi Gaby Bugaga hamwe na leta y'u Burundi, iryo shiramwe niko boba babisigura. Murumviriza rero ko hoba harabaye ibintu bidasanzwe, ndetse abantu benshi bariko banemeza ko Gaby Bugaga yoba yarishwe ahubwo atari isanganya, yoba yarakoze nk'uko abantu bamwe bamwe bagenda abavyiyumvira. Mu bindi rero bitandukanye hari amakuru akomeye cane arabana n'umutekano. Muyinga abanyagihugu bo ku mutumba Kinazi baratewe umutima uhagaze n'ibikamyo vyuzuye ibigwanisho bihagaze ku mutumba wabo mbere kujabuka muri Tanzania. Mu kiganiro ca Fokode yarashize ahabona urudandazwa rutangaje kandi runyegeje rw'ibigwanisho biza mu Burundi hanyuma bigasohorwa bigasubizwa muri Tanzania. Ejo haheze rero akaba baravuze amakamyo 23 yasohotse kambi ya Mukoni yerekeza ikobera ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Aya makamyo rero akaba yari yinjiye mu Burundi ku wa gatanu uheze havuye ku ivuko ca Mombasa muri Kenya. Ageze mu ikambi ya Mukoni ntiyigeze apakururwa. Mu gatondo rero akaba yarasohotse harane kugira abanyagihugu b'Imuyinga ntibabone ko hari amakamyo menshi hagiriye rimwe. Ico haraye bamenye nuko rero muri ayo makamyo 23 ayandi 3 yari yiyongereye kavuye ku rutonde rw'ayandi makamyo 60 yari yaje imbere, maze bo babandanye Bujumbura n'Igitega. Aya nayo nyene yari yaje yuzuye ibigwanisho. Aya 3 acagira ikibazo mu nzira, no kuvuga ko mu ikambi ya Mukoni ejo hasohotse amakamyo 26. Makamyo 83 arahagaze ku mutumba Kinazi. Ayo makamyo yavuye Mukoni yahavuye ahura namwe yahuri Bujumbura na Gitega, maze yose arahagarara ku mutumba Kinazi usanzwe uri imbere gato yo gushika kw'ikobero. Ayo makamyo yose akaba atonze kwibarabara, bariko barava ikobero canke bariko barajayo baraza barabona ivyo bikamyo aho bihagaze. Zose rikaba zuzuye amakonteneri y'ibirwanisho vyari vyaje vyitwa ko ari ivy'u Burundi, none canke muri Tanzania ku ruyeri rwinshi. Kwereka imodoka zihagaze Kinazi kugira ngo izo kamyo zijabuke muri Tanzania bisaba ko haboneka abasirikare ba Tanzania baza kwerekeza gushika ku kivugo ca Tanga. Ubu rero zirarindiye ko abasoda ba Tanzania baboneka zibone guhaguruka. Abanyagihugu bo ku mutumba Kinazi barimwo abakurikiranira amakuru y'urubuga rwa Pacifique Nazwe bavuga ko vyakwiye mu banyagihugu bose ko ayo makamyo yuzuye ibigwanisho. Abanyagihugu rero bakavuga ko bafise n'ubwoba ko ibirwanisho vyohava bibatwikira ko nk'uko biheruka mu ikambi ya base i Bujumbura. Bakabasaba intwaro ko yoreka kuza yabika ibigwanisho hafi y'abanyagihugu mu nzira yo kwirinda amasanganya. Bagasaba ko mu gihe amakamyo haba atarakiza kujabuka ubutegetsi bwomenya ibindi bibanza buyashiramwo. Ikibazo nyamukuru kiguma kiri iki: ibirwanisho biriko bijanwa hehe? Nico kibazo gikomeye cane. Nkuko rero Pacifique Nahazwe aguma bisaba abategetsi b'u Burundi, we avuga ko ari vyiza ko botomora urwo rudanazwa rw'ibirwanisho barimwo. Ibirwanisho biza ku bwinshi vyitwa ivy'u Burundi bikajabukana Kenya na Tanzania, ariko mu buryo butangaje bigasohoka u Burundi rero bikaba bisubizwa muri Tanzania. Kugeza ubu amasoko yose yemeza ko bija ku kivugo ca Tanga. None bigeze Tanga bibandaniriza hehe? Ni ikibazo abantu benshi bibaza ngo mbe ni kuki bikiva muri Kenya birinda kuza mu Burundi aho kubandaniza muri Tanzania nyene bisanzwe bizoja bivuye mu Burundi. Abatwara Burundi ngo bariko bahenda nde muri iyo mikino idatahuritse? Nico kibazo abantu benshi bibazo. Pacifique Nazwe akaherahiza agira ati twaraye tuyonza ayandi makuru y'ibanga atari makajanye n'ibirwanisha nayo nyene vuba bazoja ahabona. Ngo turasavye abarundi babatunga kudufasha kumenya bino birwanisho bibandanya aho bigeze ku kivuko ca Tanga, nk'uko rero bishikirizwa na Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ku munsi w'ejo rero
wewe Pacifique Ninahazwe yavuze ko mu gihe amaso yose ari ku rupfu rutangaje rw'umushikiranganji Gaby Bugaga, amakamyo 23 yuzuye ibigwanisho yasohotse Kamukoni yerekeza Ikobero. Ayo makamyo yarinjiye mu Burundi kuwa gatanu heze, yari yavuye ku kivugo ca Mombasa muri Kenya aho yakira ibigwanisho byinshi bigenewe Burundi. Abasirikare ba Kenya rero bakaba baraziherekeje kugera ku rubero rwa Tanzania. Abasoda ba Tanzania nabo bazoshikanye ku rubibe rw'Uburundi kuva Ikobero, zaherekejwe n'abasoda b'u Burundi bazishikana ku ikambi ya Mukoni. Abashoferi bazo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura, niho batangara babwirwa ko botaha bakazogaruka kuwa mbere. Kuwa mbere rero baraje ntaco babwiwe. Kuwa kabiri ho bari bihebuye batazi ibyo barimwo. Ku mugoroba ejo rero niho bamenyeshwa ko no musi basubira mu rugendo, niko kwerekeza rero iyo baje bava ku mupaka wa Kobero. Kuva rero muri Kigarama 2025 hari urudandazwa runyegeje rw'ibigwanisho nk'uko ari amasoko atandukanye abivuga. Kuva muri Kigarama 2025 makamyo yuzuye ibigwanisho yoba maze kuza inshuro zine. Hari izagiye aho Ikobero, hari izagiye ku Mutakura mu Cankuzo, hari na zike zashitse i Bujumbura. Izo kamyo rero iyo zije mu Burundi haraho habaho gupakurura nka konteneri 5 gusa muri 50, izindi zose gasubira inyuma. Amasoko ya Pacifique Ninahazwe Mombasa akagira ati hariho ibintu tumaze amezi tubona bitangaje. Hari ibigwanisho by'u Burundi bipakururwa i Mombasa hanyuma bikaja mu makamyo abijana mu Burundi, ariko haraciye iminsi biragaruka bikajanwa kuri ico kivugo ca Tanga muri Tanzania. None vyoba bija hehe? Ngo biraboneka ko harimwo uruyeri rwo kuvuga ngo ni ibirwanisho by'u Burundi kandi bakerekana koko ko vyagiye mu Burundi, ariko vy'ukuri bigenewe abandi bantu canke ikindi gihugu. Muraraba neza ivyo ari byo. Uru ruyeri rwoba rugamije iki? Ibigwanisho biriko birajanwa he? Vyashitse mu bubiko bwa Kambaze ku wa 31 kwezi kwa gatatu. Ubwo ntivyari bigamije kunyegeza ko hari ibigwanisho vyitirirwa Burundi ariko bitigeze bishika mu bubiko. Ico ni ikibazo gikomeye cane. Si ubwa mbere Burundi bugura ibigwanisho bidashika mu bubiko. Icegera c'umukuru wa Rukome Ernest Manirumva yagandaguwe mw'iperereza muri 2009 ahowe ko yariko atoza ku bigwanisho byaranguwe n'igipolisi c'u Burundi ariko bitigeze bishika mu bubiko bw'igipolisi. Raporo akaba yaravuze ko y'abahinga ba ONU bakurikirana ibibera muri RTC yasohotse muri 2010 yavuze ko urudandazwa rwari hagati ya FDL n'inzego z'umutekano z'u Burundi. FDL ikaba yatanga ubutare bwo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ubundi bukayiha ibigwanisho. Ivyo FDL iyo raporo rero ikaba yavuze ko Burundi bwari bwagerageje kugura inkoho 40,000 muri Malaysia. Inkoho zari zigenewe abapolisi badashika 20,000. No kuvuga ko buri mupolisi wese yari kuba afise inkoho zishika kuri 2. Reka duhereze aya makuru ngaha, mbasabe kugira ntimucikwe n'ibindi bitandukanye tuza kubagezaho mu masaha ari imbere, mukaza gukurikira n'ayandi makuru. Ntucikwe kuri imbonesha kure yawe Hejuru TV. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubashikiriza umwanya n'umwanya mu makuru tuba twabakoreye amatohoza atomoye kandi amakuru y'ukuri. Ivyo byose rero ukazora ubironka kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Mare bahezagire mubandanye kugira ibihe vyiza, muranirwe mu banyu no mu vyanyu.